namugororotsi yahebwe Nito DJ Raphael ikiganiro chama kiriko kirashikirizwa na DJ Raphael amwe na Spoks Man. Top 5 yacu y'uno munsi ikibanza cambere catahukanye indirimbo yitwa Monica yo muri indirimbo yitwa DaddyFace ari kumwe na Big Fizzo. Mugafoto kamwe kariko karasikira mu kanya twako turabona Saido ntibazonkiza Vivi muyomba bari kumwe Linah yambaye agahuzuka couleur ya bleu ara mu mutima wiwe ndamwita umukunzi wanje ntawe uzoza dutanya. Turavuze tuti happy birthday to Natacha ariko kandi felicitation kuri Queen Divinike kubona washoboye kuronka amahasa numwe yamenyekanye cyane nko Queen video Okay, turabahaye kaze mwese bakunzi ba BTV aho muri hose muriko muratugirikirana mu kiganiro cha B News. Ni kiganiro mwama muriko murashikirizwa ku munsi wa mbere wa gatatu eka no ku munsi wa gatano. Ikiganiro rero kikaba ari kiganiro kibashikiriza amakuru y'abaririmbyi tukazana batumire ariko kandi tukabashikiriza n'indirimbo nshasha. Nshimire cyane mwese mwashimye gukurikirana kino kiganiro. Nshimire cyane abari mu buhinga bw'ivyuma aribo Claude Cherissa amwe na Jules nibo bari kwaradufasha kugira ngo amasanamu eka n'amaji abashikire atankomazi. Nito DJ Raphael ikiganiro chama kiriko kirashikirizwa na DJ Raphael amwe na Spoks Man. No musi rero ndi jewe Spoks Man ari mu karuhuko ariko nuko nyene bigenda biragenda arige ubona Raphael ukabona Spoks Man cyangwa ukatubona twese uko turi babiri. Turafise ibintu vyinshi rero twabateguriye kuri no munsi. Turafise kandi n'indirimbo nyinshi twabateguriye no munsi. N'indirimbo yitwa Mimshaka umugwi wa Victoria's Team. N'indirimbo yasohotse kwigenekerezo rya 2026 mu kwezi kwa Kigarama umwaka 2021. Ari abantu batarabimenyera neza yuko tumaze kwinjira muri 2022. Tumaze kwinjira mu mwaka mushasha w'2022. Kino ni kiganiro cha kabiri kuva umwaka utangura. Urumva kiganiro cha mbere cyabaye kuwa mbere cyashikirijwe na Spoks Man. Kiganiro cha kabiri nuno munsi ikiganiro cha kabiri cy'umwaka n'ukwezi. Okay, turavuze tuti kandi meilleur vœu mugira umwaka mwiza uzo umwaka mwiza muzoronkemwo ibintu byinshi byiza mwifuza iby'umutima wanyu wifuza hanyuma Imana ibabera umugisha muri byose. Abatararongora muzorongore abana babiri umurugore umwe hanyuma muronka abana benshi n'abasto assist mutararonka abagabo umuronka umugabo umwe ariko abana benshi ariko muronka abana benshi n'imigisha myinshi cyane. Mimshaka Victoria's Team turagiye hanyuma turaza kuba be back turabashikiriza n'ibindi byinshi twabateguriye ari na kandi gace Spoks Man ariko aratutegurira amakuru turaza kuyabashikiriza twagiye. Victorious n'iby'igikundiro n'iby'itubahiro nibyo niyumvira uri munsi namugororotsi yahebwe namugororotsi yahebwe namugororotsi yahebwe. Hallelujah. No musturi mu mwemu zidasanzwe cyane zo guhezagirwa n'umugwi witwa Victoria's Team. Tuvuye ngaho donc namugororotsi yigeze ahebwa uko bimeze kose ibintu bigenda neza. So dukurikirane kano kadirimbo na karimbo kumuri mbyikazi yitwa Lydia. Karimbo kasose ku munsi wejo umunsi wa hirya yejo. Yes, ni indirimbo nshasha ya Lydia wikunze. Indirimbo yo yitwa ubarikiwe mpaka ushangaye. Ni kuvuga uhezagirwe gushikaho ubona ko iyo mihezagiro iri kwera ko ituma waboregwa mu mihezagiro. Imihezagiro ikakuboreza ukaboregwa mu mihezagiro myinshi. Na karimbo rero gashasha ariko na karimbo kamaze imyaka myinshi gasohotse. Na karirimbo katumye no muririmbyikazi amenyekana cyane. Iyo ndirimbo rero akaba yagiriye remix. Ni indirimbo yakozwe na the Magic ariko kandi amasana akaba yakozwe n'umwe mu bahungu bariko
barakora neza cyane. Itwa Mika, reka dukurikirane karimbo kitwa ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe paka ushangaye. Haleluya. Ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe paka ushangaye. Ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe mpaka ushangaye. Itwa Lydia wikunze, akarimbo kiwe gashasha kamaze amasaha make cyane gasohotse. Urumva rero ni kamwe mu ndirimbo zo mu mudiho ya gospel kariko karabikora neza pour le moment. Reka dukurikirane akandi karimbo nako nyene kasohotse kamaze masaha make cyane gasohotse, na karimbo kumurimbyi Kidum, akarimbo kitwa hatuna nini sijui ali lakini Kidum aratubwira ico hatuna nini, tunakosa nini hatuna. Reka dukurikirane akarimbo kiwe ka Jean-Pierre Nimbona. Hatuna mambo ya maji. Okay, na karimbo kitwa hatuna, murimbyi ni Jean-Pierre Nimbona. Mambo ya majigambo, mambo ya majivuno hatuna. Okay, na karimbo nibaza uzobana gukurikirana ngaha mu biganiro bitandukanye vya BTV. Okay, akuna karimbo kamaze amasaha make cyane gasohotse ko kasohotse ku munsi w'ejo, ariko kandi ariho indi ndirimbo imaze iminsi isohotse. Ni indirimbo ya Vivi Muyomba ari kumwe na Linah branch, umugore n'umugabo, basohoye indirimbo yitwa Murondo. Reka tikurikira, bari kuba abatumire bacu no munsi, ariko byabagoye. Urazi yuko bigora abagabo n'abagore bose, urumva n'umugore n'umugabo bose bari kumwe. Urumva rero ko byagoye umugore n'umugabo amemta mu gafoto kamwe kariko karasirikira mu kanya. Bako turabona Saido ntibazo nkiza Vivi Muyomba bari kumwe mu gafoto, bose bariko baratwenga. Linah yambaye agahuzu ka couleur ya bleu, Saido ka bleu, hanyuma Vivi Muyomba yari yambaye agahuzu keza cyane ka noir blanc. So reka dukurikirane rero ino ndirimbo yitwa Murondo. Umutima wanje arawuzi, wiwe ndawuzi, nawe uzoza dutanya. Okay, ni indirimbo yitwa Murondo y'umuririmbyi Vivi Muyomba ari kumwe na Linah branch, baruka konka n'ikibondo, kandi bimeze neza cyane. Ni bamwe baririmbyi bakora neza, barakoze n'abaririmbyi batandukanye, baririmbanye na TAD, barari muri top band, bararimbanye na JD muri Machozi band. Ariko Linah branch yarigeze kuba umuririmbyi yagiye muri muhiganwa rikomeye cyane mu gihugu ca Kenya, Taska Project Fame, ariyo yabaye muririmbyi mu batano ba mbere yashoye kuronka ikibanza cyo top. So we need Linah branch. So reka dukurikirana na kana karimbo kitwa Away, umugwi We Love Muzik, kama ndirimbo nazo nyene ziriko zirafatisha. Indirimbo yabuze amasanamu. Okay, mu mwaka uheze murazi ko abantu benshi baguma bashaka indirimbo we turonke amasanamu ngayo yaje twagiye. Awe girl, you take my heart so far away. Okay, ni umugwi We Love Muzik from DB Entertainment, sanze hagarikiwe bahagarikiwe ibikorwa byabo n'uwitwa n'umuntu ahagarikiye DB Music canke DB Entertainment. Akarimbo rero kakaba ari Away, kamaze imisi kabikora neza cyane hirya no hino, bate mu maba, mu miduga, mu radio, ahantu hose mu minsi mikuru. Na karirimbo kagiye kararonka ikibanza gishimishije cyane mugwi We Love Muzik. No munsi rero no anniversaire canke isabukuru y'umuririmvyikazi Natacha ngendabanga. Indirimbo yiwe ni pakuchena, nashaka mu kurikirane gatoyi, ariko kandi no munsi navuze ko no munsi ari ivuka, donc munsi mukuru w'isabukuru y'amavuka y'umuririmvyikazi Natacha ngendabanga. Natacha ngendabanga afise Queen video bavukana yitwa Divine ngendabanga, canke Divnike canke Queen Divnike. Uno munsi nawe akaba
ahejeje mukanya gaheze akaba ahejeje kuronka numwe Queen Video bakunzwe cyane mu ndirimbo nyinshi cyane ageragaragara mu ndirimbo z'abaririmbyi benshi cyane mu musi rero mukanya ahejeje kuronka ibibondo bibiri amahasa 1 2 amahasa siko twin uno munsi nyene 1 2 Sherisa urashaka amahasa na wewe Imana izoguhezagira uzoyaronka siko cyangwa ushaka ushuri ushaka umwe okay so turavuze tuti happy birthday to Natacha ariko kandi felicitation kuri Queen Divinike kubona washoboye kuronka amahasa kenshi y'umuntu wo muri entertainment abyaye bacha bavuga ati buja flavor y'umwana canke abantu babuja flavor baraje canke abuzukuru babuja flavor abo rero nabana bazushobora kuba abaganga canke bakaba nayandi bakakora nayandi ayandi ma talent turazikwa yama talent menshi cyane abantu usanga bagenda bafise nka papa wa DJ Rafa ni pastor ariko jenga bandi chwibona nawe ariko kandi Claude tizi papa wiwe ariko Shelisa nuko nyene amwe na Jules batusanga na nyene bari ku machine so twagiye rero nakaririmbo mu minota mike ariko amakuru muri imvye akaba numenyesha makuru Spoks Man ariko aradutegurira mukanya aradushikira hanyuma turaza kuyabaha siko twagiye bakucha mpaka mugatondo bakucha mpaka majogo yeah okay na navuze ko no munsi ari anniversaire canke isabukuru y'uno muririmvyikazi Natacha ariko kandi ni no munsi nyine Queen Divinike ashwe ko nka ibibondo indirimbo ikurikira ni indirimbo y'umuririmbyi akaba n'umwenjenier yitwa Emerson Injyajya zamaho murabizi namwe ariko Injyajya zote turavuga tuti muri 2022 nitukene Injyajya tukeneye abantu bari straight so imburi Injyajya hakuna urafiki tena uba Injyajya outside so twagerera nakarimbo kitwa Injyajya kumuririmbyi akaba n'umwenjenier Emerson n'umwenjenier nka engineer Claude ariko aradufasha mu winga bw'ivyuma na engineer Shelisa engineer Spoks oya engineer Jules karibu rero kitwa Injyajya twagiye abisibusu y'ubujyaga amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaye bagashaka kupfa ariko Imana siyo hani canke asmani iraturindayo akira karibu rero kitwa Injyajya umurimbyi ni engineer Emerson engineer Emerson akareba mu kitwa Injyajya ndabashimire cyane mwese mwashoye kubana natwe ko nshimire mwese mwashoye kudukurikirana nshimire cyane Sherisa nshimire Jules nshimire na engineer Claude ko tugejeje gukurikirana indirimbo ya engineer Emerson ariko kandi sino heza kino kiganiro ntabasigiye agace ka mugenzi wanje Spoks Man yaduteguriye amakuru amwe n'indirimbo nshasha hirya no hino reka tugakurikirane jewe na Spoks Man tuzosubira ku munsi wa gatanu aho tuzoba turabashikiriza ikiganiro B News kuva igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 9:30 inshallah niko babivuga abayisilamu amina na ubutaha turabaramukije inshuti na mubakunzi b'ikiganiro B News tubaha ikaze muri kano gace rero kuno munsi reka tugatanguze turimbo dushasha aho duhera ku karirimbo kitwa freestyle ku muririmbyi yitwa Agashti afadikanije na PBM buri gihe mfashe mike bavuga ngo yahazura umugi zana imitwe bagapinga bazaca ubwenge naragiye pi ngo gukuriye bakica amatwi bakagira ngo ni comedy fisi inyandiko mbidasomeka hageze gusa yuko yandika umuti naho bankome ya paderature bagahitamo gukoma amashi ubarikiwe remix na kandi karimbo dufise gashasha ko muri yitwa Lydia uwikunze akaba ari umwe mu baririmbyi bigeze no gutsindira top 10 igira kane hano kumbonesha kure BTV ubarikiwe paka ushangae
Mr Chorus inyuma y'igihe kinini ari mu gacerere yagarutse karimbo kiwe kitwa Nasweya yakoranye na MB Data, karimbo kakozwe na Brian Smith. Reka gato mugakurikirane. One snow me Mr. Chorus man Sifte none na data police one na way bavuga ngo batangishana wewe uyu mwana ya maisha no ndangira bafisa amashesheti umutima ugeze mu mano one way. Turimbo dushasha tuturangirize kuri no ndirimbo ya Kidum yitwa Hatuna. Ni indirimbo nayo nyene isohotse mu ntango z'uno mwaka nyene, nayo nyene ni muyikurikirane. Songa karibu na mimi mambo ya majivuno na majiga muzuri wetu hatuna mambo ya majivuno na majiga muzuri wetu hatuna. Nkuko vyama ku munsi wa gatatu mu kiganiro B News murazi ko twama tubazanira agace ka top 5 aho turaba indirimbo zitanu zavyifashemwo neza, aho tubona rero top 5 yacu no munsi mu kibanza ca gatanu hari indirimbo yitwa Uko Ndabibona yo muririmbyi yitwa Adido Rapper. Ni indirimbo yahinyanywe n'umuhinyanyuzi DJ Goz, bakaba bose basanzwe bakorera ibikorwa vyabo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byacubitugora kubisha byacubirica mbere nta ubisha turabita bigacika tukaryosha umutika Jafisko mbikuna Jafisko mbikuna unyumviriza akwibwirira. Mu kibanza ca kane muri top 5 yacu no munsi hari indirimbo yitwa I Miss You yo muririmvyikazi yitwa Big Cobra. Nabikoze baby hari mbishaka umutima wanje uranyagiriza. I miss you, I miss you, I miss you, I miss you, everything from your heart. Special by Jiboro Jibanga ari kumwe na Shan Queen, niyo ndirimbo yaronse ikibanza ca gatatu muri top 5 yacu y'uno munsi. I can't live without you, oh baby. I can do anything for you, oh baby. We urabizi kuri special urukundo rwanje my baby. Na urabizi kuri special mubuzima bwanje my baby. Kibanza cha kabiri cha top 5 yacu y'uno munsi twasanga indirimbo yitwa Away y'umugwi We Love Muzik. Top 5 yacu y'uno munsi ikibanza ca mbere catahukanye indirimbo yitwa Monica y'umuririmbyi yitwa DaddyFace ari kumwe na Big Fizzo na karirimbo kasotse mu mpera z'indwi iheze. Reka nako nyene mugakurikirana. Toto ni moto Anita better than them. Kanataka kavu kataki mpira. Kano gace kacu nitworangiza tutifurije isabukuru ryiza ku muririmvyikazi Natacha la Bamba la Noma, umuririmvyikazi yatahukanye top 10 igira gatandatu hano kuri BTV, aho tumubwira ati joyeux anniversaire, ariko kandi tutibagira kubwira ati impundu muto yiwe yitwa Divine, numwe yamenyekanye cyane nk'umu Queen Video mu ndirimbo zitandukanye z'abaririmbyi batandukanye, cyane cyane mu ndirimbo za Aimable Tayaya, cambere n'indirimbo Corazon ya J Fire, akaba ni nayo tubasigiye. Murakoze kuba mwabanye natwe. BTV Burundi presents B News. B News.